Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu ntivyoroshe na gatoya hagati y'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi, aho hari umwe mu bagendanira Ndikuriyo agaragaza ko ibintu bidahindutse bishobora kuzaheza nabi cane. Hari amakuru menshi atandukanye duhejeje kuronka ariko aravugwa kuri abo bagabo babiri, agaragaza ko ibintu bishobora kurangira nabi nibikomeza gutya nihatagira igihinduka. Nibyo tugira ngo tubashikirizemo ano makuru yacu twabateguriye, wipfuza kuzajya aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko kuvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugabo ninde? Intahe y'umwe mu ngabo zigendanira Reveriyano Ndikuriyo. Haraciye igihe turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Uyu muntu avuga ko yipfuza kuburira abarundi n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona ko ziteye ubwoba. Iyi nkuru iri mu rutonde rurerure rw'inkuru tuzobashikiriza ziri mu ntahe y'uyu muntu. Jewe ndabandikiye sinifuza ko mwoshira ahabona umwidondoro wanje. Ibyo byatuma umutekano wanje ubangamirwa. Ndi umuntu muto cane ariko amabanga njejwe yampaye kubona no kumenya byinshi mu bikorwa by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Murakunze kuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo apinga umukuru w'igihugu, ariko burya ibyo muzi ni bike cane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi. Naramwumvirije amajambo ashikiriza. Naregereye kandi ndihweza abo bakorana. Hari ibyo numva n'ibyo mbona bikantera ubwoba ku bijanye n'akazoza k'u Burundi. Naho atanyambo ibura agahonzi, jewe ndi mu bemera ko Perezida Ndayishimiye ashaka guhindura byinshi mu gihugu, ariko nk'uko abyivugira ariko abura abamufasha. Ndipfuza kubwira abarundi ibyo nzi, ndipfuza ko umukuru w'igihugu amenya ibyo tubona. Kumbure na wenyine arabizi. Benshi mwaravuze bunyoni ni bake muzi by'ukuri Reveriyano Ndikuriyo nawe. Ndabasabye ikintu kimwe, murambikira ibanga. Umugambi wo kwimenyekanisha nk'igihangange nyamukuru. Reveriyano Ndikuriyo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Ica mbere yihutiye kwabaye gushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza. Ni akarwi gato ariko gakomeye. Abo dukunze kubona n'uwitwa Floris Bigirimana, Eric na Jaguar. Aka karwi karakora ibintu byinshi cane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ari we gihangange mu gihugu. Baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose mu gihugu. Barashiraho imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo ni abantu benshi bariko baramuvuga, kumbi ari ka karwi nyine. Hari aho bahabwa ibikorwa byo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe gutorera umuti w'ibibazo. Nk'akarorero ni igihe hari habuze igitoro, harakwiragijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru, ko n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa bwashavuje rwose abanyagihugu, ariko bukozwe ku rwenge rukomeye cane. Turafise amakuru y'uwakoze ubwo butumwa muri ka karwi kandi abikora yabitumwe. Uwundi mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ni uburya butumwa atanga yerekana ko ataco atinya. Benshi mwibaza ngo ni amajambo amutoroka, ariko ni ibintu biteguye neza cane. Ndikuriyo akeneye kwerekana ko ari we mugabo arinda mu Burundi, ko ari we ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we ashobora gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana ko adatinya kwica aha impigi abandi bicanyi benshi mbere bakanumva ko baremeshejwe. Mu kwanka ko abasuma bafatwa, hari ubutumwa aba ahaye abagumyabanga benshi usanga umwe wese afise ico yibye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyine azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bubatera ubwoba.
inyigisho atanga zimuhayagiza. Reveriyani Ndikuriyo amaze umwaka akwira igihugu cose atanga inyigisho ku rwaruka cane cane, ahatari hake njewe twarajanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe. Ni kenshi njewe n'abagenzi banje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho. Hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi bagumyabanga b'umugambwe, ariko iziteye ubwoba zitangwa na Ndikuriyo ubwiwe. We iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu, ariko byose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza we nyene ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ibyo yita kahise k'igihugu. Ugeze ngaho urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko, ahanini akipfuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu ry'akahise. Ngaho aragaruka cane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Mu gihe ca kabiri aravuga cane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye. Aho naho aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba, be n'abandi bakeya mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ivyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo avuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko intwari zose zahakomerekeye. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba. Igice ca gatatu kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza, uwo aramutebako rwose, akibutsa iragi yabasigiye. No ngaho wumva yerekana ko ari we musubiriza wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze, ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa Sogo, ariko byose bivuzwe mu bwenge bwinshi cane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye: Ndadaye, Nkurunziza, Ndikuriyo. Kandi ibintu avuga birakora ku mutima urwaruka, ararwiyegereza, arangiza arusosorera, kandi akavuga imvugo irukaburira kugwana nkawe. Aho kera imbonerakure zaboneka ari iza Nkurunziza, ubu yarahejeje kuzigira iza Ndikuriyo. Mu ruyeri rudasanzwe Reveriyani Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo byinshi ku buryo hashobora kwaduka iyindi myiyerekano y'abanyagihugu. We rero asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myiyerekano. Womengo ariko arategura abazorwanira Ndayishimiye, ariko igitangaje urwo rwaruka ntirwigishwa ivyumviro vya Ndayishimiye, ahubwo rwigishwa Ndikuriyo. Incuro nyinshi nariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu. Reka ndabahe uburorero butatu niboneye. Imbere gato ya Pasika ya 2022 twari ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ndikuriyo i Makamba. Ndikuriyo yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi. Umwe muri twebwe yaramushiriye telefone aramubwira ko ahamagawe na Generali Neva. Yishuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiriye arahamagara, naho nyine agira kwa kundi. Irya gatatu abo bari kumwe baramuhanuye aritaba, naho nyine yarahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikata. Twarumiwe twese, ndafise mugenzi afise ifoto y'uwo munsi, nzoyibarungikira maze murebe ako kamaramaza. Akandi karorero gatangaje nakabonye muri Rusama 2022, Reveriyani Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana. Mwijoro niho twamenya ko Perezida Ndayishimiye yamusabye ko bazohurira muri ico gikorwa, kubera nawe ariyo yari. Twaratangaye, bukeye ntitwagiye. Yaciye agenda giturumbuka mu makomine ya Bujumbura, Rirare. Bugendana nta n'umuntu yarungitseyo muri ka karwi kiwe. Ku munota wa nyuma twumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana, gutyo baba barishe umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Nukuri byari biteye isoni ibyo twabonye, twese dusigara turibaza umukuru uwo ari we. Akarorero ka gatatu nakabonye muri Ruheshi 2022, twari tuvuye i Karusi tuza i Gitega. Niho haducaho jipe Prado y'ibiyo bitabona yiruka cane. Muri sekretariya twaronse itegeko ryo kuyihagarika, carazira ko hariho imodoka imucako ikamurengana. Twaravugije amafirimbi, ariko ya jipe ibandanya kutwenurira ataco yinona.
jipe yagumye yiruka cane imbere yacu. Reveriyani Ndikuriyo yarashavuye cane, sinzi ingene umunsi tutarashe. Twaranatelefonye abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze ku masanganiza ya Karusi na Gitega, jipe twarayihambije ihagaze kw'idodani. Umushoferi twamutegetse kuvamwo, Reveriyani Ndikuriyo we aca aribandaniriza. Uwo mushoferi yarasiguye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu, ko yari ajanye umuganga veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu, kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cane bishoboka kugira atabarire izo nka. Iyo modoka twarayimenaguye ibiyo n'iminwa y'inkoho. Umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu, nabo barahamagara umukuru w'umugambwe. Ndikuriyo yarabwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'iyitwaye umukuru w'igihugu, ko kizira kuyirengana. Baramwinginze ngo ayirekure inyarukane umuganga, ariko yabishuye ko itavaho idatanze amande, kubona yaciye ku mukuru w'umugambwe. Erega bahavuye baduhaye ibihumbi 600 duca turayagabura. Ico naco cadutangaje rwose, tubandanya kwibaza umukuru wari we hagati ya Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Murakunze kwerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe, kandi ko uwo azofata adodobereje inzego azomushira ku rutonde rwirabura. Birya twebwe turabimenyereye, kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Jewe ubwanje nariyumviye Geras Daniel Ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire Perezida ariko arafata ari nziza. Geras avuga ko ibintu biriko bigenda neza. Aho nyine Ndikuriyo yaciye amuhagarika ati birya jewe ntabyo nshigikiye. Ndikuriyo yavuga ko abo ba-DJ bariko bariruka ko aribo bigisha mugambwe ruguru, ko bibandanije gutyo ataco bazobona mu matora yimirije imbere. Yabivuze ashavuye, aravuga ko mbere aca ahamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye na gatoya. Ntituzi iyo byahereye, ariko murabona ko yaruhiye kubivuga icesi ku mugaragaro, aravuguruza umukuru w'igihugu. Ibyo ndabahaye ni uturorero duke cane twerekana ko Reveriyani Ndikuriyo ariko arapinga bikomeye, kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu ahari. Twebwe turabiraba tukumirwa, tukibaza iyo bizohereza. Kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Rajabu na Hussein. Kino gice ca mbere kiragarukiye hano mu ntahe ya kabiri y'uwo mugendanyi wa Reveriyani Ndikuriyo. Tuzobabwira ingene Ndikuriyo yifata nk'umukuru w'igihugu, n'abo bafatikanije nyine ayo mabi bariko barakora, mu gihe hamaze iminsi hagaragara ko inyifato itari nziza hagati y'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Colonel Reveriyani Ndikuriyo. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora kuzahera nabi nihatagira uharira uwundi kugira ngo batware igihugu mu neza y'abanyagihugu muri rusange. Ariko ibiriko biraba muri ino minsi nyine biragaragaza ko Reveriyani ndetse na Ndayishimiye imibano yabo imigenderanire yabo itifashe neza. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico ubusabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.